abavuga ngo narazimiye nararyamye warahunze ngo narahunze ariko mfa urabizi iyo hageze guca umuntu mu ishengero ku vy'ukuri aba yarabatijwe washaka ashobora kuba ari umukozi w'Imana akomeye gose akaba ari pasiteri canke revera muga akagera igihe bavuga bati no kameme uyu muntu nubwo yabatijwe shetani yamugendeye kugira ngo dukize vyinshi uyu muntu tubanze tumutaramure byari biteye isoni kumva nk'umuntu umushinga ntaye nkurya avuga yuko akora mu kajagari atategeko rimugenga agira kuvuga yuko atemera amategeko ya diaspora ko atomugenga hari kandi ko atayisunga mu vyo akora ko burongozi bwa diaspora hano munsi atabasha butoye bumufiseko atani ico bwokora mu gihugu arimo ko amategeko akomoka i Burundi atogira ico avuze mu mabanga yiwe ajejwe rega harigeze tugiye tumubaza tuti none itegeko wisunga basi kuko n'abatemera Imana ntibemera igitabo bita Bibiliya mugabo arafise ikindi gitabo basi bemera bagira ko nawe rekana ico gira twereke basi igitabo ugira ariko bwana Samuel ntabaciriyemo uragirizwa kwinjira mu bintu vyinshi cyane cyane muri aya yandi association none tugomba usigurire abakunze ba diaspora canke abakunze nubuhe burenganzira ufise erega iyo umuntu vyamunaniye nta urovyankana umuntu agira ku bintu Steve Ruhunga avuze ari we V8 nimba ari we V8 mukama wanje n'utamuzi sinkeneye no kongera kumuvuga ahubwo naho namuvuze uhafute urumva kuko kumuvuga niko kumugira publicity yes rufsiri ninde yavuze ngo yarakuwe yes bavuze yuko yakuwe naho ngo no sinakubwiye wumviriza ivya muntu w'umunyakinyoma nagomba kuvuga nabi mu izina no mvuga nabi izina ryiwakwiye mugabo sinyo ngomba kuvuga tugomba rero muduha umuco urumva ngo biboneka nkaho umengo yavuye mu mabanga ariko ngo yarakuwe ivyo mu mise byose ni binyoma diaspora idasinzira turi ku kivi duhagaze neza twunze ubumwe n'ukuri uzokubwira ngo twaracanye mwazo waguhenze mugabo uzokubwira ko tudahana aho rero nakantu gakomeye gose rero mu yandi majambo turahana neza cyane twisunze itegeko uri kuri uvuga Yesu Kristo twumva uri mu Kristo hariho nakandi gakuru twumvise yuko warongoye kohari muri Arizona bimwe wa muntu yavuga ngo yarasambutse sinakubwiye ko agomba gusobanya duha umuco iyo nkuru byageze nakubwiye kujya mu huga atari umusesanguzi ujya mu itanu umusesanguzi akeneye ama views akeneye kuboneka akeneye ko yitwa igihangange ruhunga hagarikiraho nyene mumunzanire ujya ariko manzi duhe umuco kuri iyo korale kuko ndamuzi bikwiye amanyanga yiwe yose ndayaza kwivyo yakoze byose ndabizi ibyo avuga ndabizi nakomoka ngo ivyo samwe ngwagiyemwo bica bisambuka none ndakubaza Hello n'abakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Yes, iyo turamutse neza tuba dushimira Imana cyane. Icongeye uko hoho nuko turi mu gihugu ciza c'amata n'ubuki. Ni igihugu ubona iterambere rigenda riduga buri munsi. Ebana, ya vision ya 2040 2060 ndabona turiko turayegereza tuzonayishikamwo vuba. Uyu munsi rero numva nezerewe cyane numva nishimye cyane kubwo kwakira umutumire adasanzwe muri Yaga Tech TV. N'umutumire ubona yavuzwe kenshi yagarutswe ko kenshi novuga ko kuba tumutumiye kuri jewe niteka ridasanzwe ni Samuel turamuhaye kaze muri studio ya Yaga Tech TV kandi turakwishimiye mutamba. Urakoze cyane shimire mwebwe mwavyumviye kuza uno munsi kugira ngo tuganire tuyage kuri binabiri kaze rero kuri Samuel's Hope Hotel warakora ahantu heza gose yes nshaka kuvuga Yaga Tech kameme dushiramo Samuel's Hope Hotel kuko urumva ni kibanza ciza abantu baba diaspora abantu bose biyemera bifashe neza baruhukira bafatira akayaga urabona ko ari ahantu heza cyane muri kano gatondo ikirere kiba kimeze neza gose rero ndi ngaha abavuga ngo narazimiye nararyamye warahunze ngo narahunze ariko mfa
isi iri kwamarorerwa ibintu biteye ubwoba cyane. Uje no mu gihe tubona uri kuramamaza n'amazi. Ico ni kimwe mu vyatumye mara iminsi mu gacerere nari nasavye uruhusha mu dukorana muri diaspora ndagenda mu karuhuko hama rero abatazi ko ndi mu karuhuko baca bibaza ngo narazimye kuko bibaza yuko batambonye bibaza ko diaspora itabiri ku kivi biri ku kivi hari byinshi vyakozwe nabo dukorana ndi mu karuhuko kanje bigenda neza. Rero je nari mu karuhuko nkora utuntu twiwanje tunteza imbere nko murundi yikunda akunda igihugu akunda umuryango wiwe ivyo rero nariko ndabikora kugira ngo nshobore kuraba ko nanje no kwisunura. Rero resultat ni nyene agacere narimo nikijya wabonye Samuel's Hope Water. Wow. Namazi wanaryoshe cyane twayihereje vraiment. Amazi n'ukuri ni meza pe kandi twe ntidukekeranya ko ameze neza kuko tuyahingura ku buhinga bwa none kuko tuzanya amazi ni kimwe mu kimenyetso cyuko nibindi bishoboka. Nk'umukunzi w'igihugu ciwe urashobora kubona ikintu cyahindutse n'ikihe kintu wishimiye hano mu gihugu cacu kimwe canke bibiri? Mu Burundi igihugu kiriko kiratera intambwe mu bisata byose bigize ubuzima. Muri ukadutegura inkingi zimbona kazoza event ihiganwa ryawe mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mwarabonye yuko ugwaruka n'abakuze bavuze bati ibi nivyo tugomba vyohinduka. Ivyo babicishije mu kubicapa mu kubivuga mu mazina. Warabonye neza ko vyatanze ikintu ciza cyane mbere nyene cyubahira umukuru w'igihugu akavuga ati urugwaruka n'abarundi b'umutima nibo nari nkene bafashe kubaka igihugu. Acaraza muri ivyo birori abitera iteka. Ivyo rero bashikirije byinshi vyaragiye mu ngiro. Abarundi ubuye bariko baragabanya utugeso tumwe vyerekana ko turi ku muvuduko mwiza wo guhindura ingendo n'inyifato kugira ngo dushikire Burundi twifuza. Igihambaye rero nuko no munsi nta murundi ajyagumba uwundi ngo ntibahuje idini ngo ntibasangiye ubwoko ngo ntibasangiye umugambwe. Karazi ko tudasangiye umugambwe cyaba ari cyaha gikomeye ugasanga kadasangiye idini yari ngorane tudasangiye ubwoko byarabaye ukaba ingorane ikomeye. Ubu mu Burundi ico si kibazo. Bakavantara rero ubu uye barazimanganye nta muntu agikorera intara ubu umuntu akorera igihugu umuntu akorera ineza ya bose. Nta muntu avuga ngo ibinda bikora ngo kubera intara yanje ngo kubera gakomine kanje canke umutumba mvuka ko turabikora tubikunze twese nk'abakunda igihugu tutitaye ku vyo turi naho dukomoka. Wavuze ku kintu kijanye na diaspora mu isanzwe kino kiganiro nagomba ko tucubakira kuri diaspora kuko haravuzwe amajambo menshi. Ubuherutse twarakoranye ikiganiro n'uburongoye ico bita Ope USA diaspora baramumbaza ku bintu bijanye byagarutswe ko kuri rya nyubako mwemereye abene igihugu cyane cyane baba diaspora kwigiye kubakwa. Mu vyo yashikirije yavuze yuko irya nyubako mu vyapanzwe atavyaza imbega murakorana canke ari ku ruhande umurongozi wa Ope? Urakoze ujya mugabo twaramukuye d'abord ujya twe ntitugikorana Jamari ujya ntitugikorana so umurongozi wa Ope muri Amerika twaramuhagaritse nkuko nyene yavyisabiye. Erega hari umuntu yisabira ati je vyananiye ati ko vyananiye mfasha ntabara munde murure ujya rero yaravyisabiye yuko vyamunaniye atakibishoboye yavyisabiye mu kwerekana ibikorwa bitari vyiza yarabivuze. Erega umuntu kwisabira ibintu urumva hari bimenyetso vyerekana ko umuntu yananiwe. Ntona abantu b'abagabo ntorabona abagabo baguma bivuga ngo ico kindebe kinagishobora mu gukabona mu nyuma vyanse ko avuga ati mutabare ataraturika. Donc ujya rero vyaramunaniye cyane dusha dufata ingingo ibereye yo gufata ingingo twisunza amategeko tugenga. Sije nafata ingingo nagomba kubwira ko bwa mbere atagenda bamuhagarika mu mabanga si jewe n'urwego rubijejwe. Urwego rubijejwe nago barujejwe kuraba ruti dukora twisunzira ihe tegeko. Byari biteye isoni kumva nk'umuntu umushinga ntaye nk'urya avuga yuko akora mu kajagari atategeko rimugenga agira. Kuvuga yuko atemera amategeko ya diaspora ko atomugenga hari kandi ko atayisunga mu vyakora. Ko burongozi bwa diaspora hano munsi atabasha na butoye bumufiseko atani ico bwokora mu gihugu arimo ko amategeko akumuka i Burundi
atogira icyo avuze mu mabanga yiwe ajejwe ko hagati yawe icyo bita organisation pays na diaspora tasano rihari. Ibyo byose nivyo yagiriza akavyemanga ko bitariho, akavuga ati jewe rero naho bogira gute naripanze ndakomeye ajya sinshobora kunyiganga jewe. Ariko ico yagumya agarukako nuko wowe uri ku rwego rw'isi, wewe ngo ntatahura ukuntu uza kwinjira muri Amerika kandi ari we yarayirongoye. Uko rero niko ndakubwira cyo kwemera yuko guca igiti wicayeko yaragiciye. Rero ico giti ishami rigeze aho rikoroka acaratibuka. Kirazira guca igiti wicayeko. Ubwa mbere nuko uja mu kintu kitamubwira byaramunaniye, yarisabye ko tumufasha, nuko yavuze ati jewe mu bintu byose twakoranye mwakoze sindavyemera. Ni nkukuye umuntu wese asenga mu ishengero ryari ryo ryose, hamwe yovuga ko atemera iryo dini n'imitegekere y'iryo dini n'ivyo bakora mu iryo dini atavyemera, n'igitabo bisunga mu iryo jambo ry'Imana atavyemera, uri umukozi w'Imana uwo mugumiza mu ishengero ryawe. Acazimiza bose intama zirazimira. Rero iyo umuntu amaze kwemanga ko atari kumwe namwe mu vyo mukora, atemera ivyo murimwo, atemera ivyo mwafundikiye hamwe, urabizi iyo hageze guca umuntu mu ishengero ku vy'ukuri aba yarabatijwe. Washaka ashobora kuba ari umukozi w'Imana akomeye gose, akaba ari pasiteri canke revera, muga akagera igihe bavuga bati no kameme uyu muntu nubwo yabatijwe shetani yamugendeye, kugira ngo dukize vyinshi uyu muntu tubanze tumutaramure, ivyiwe vyigwe gushasha, hanyuma turabe ko yohanurwa, yikosoye yongere asaba imbabazi yakigwa. Ubu rero ninde mwemeza yuko arongoye Ope? Abarundi bo muri etazi nibo nyene barafashe ingingo, barashizeho ubundi burongozi witwa waricegira ci ubundi baramutswa Ope yo muri etazi, niwe yamusubiriye mwayo mabanga. Uza gusubira inyuma muri ya video yagire kuri radio yanyu, yaravyemeye neza. Uza kujanisha uraba uti none amajambo umugabo yavuze ku vy'ukuri yarakwiye kuguma ari umurongozi, mbega aho yaravyemera. Urumva byari biteye isoni kubona nk'akarero nk'ubu je naratowe umuntu wari abarundi bose ba mu mahanga, nkaca mfata b'inama ya bose yampaye, turi abantu 25 twese hamwe ku rwego rw'isi, nkaca mvuga ati mwebwe sindabemera nawe sindabemera, ntituzokorana. Mwese ntituzokorana mutavuye mwayo madini murimo, mutavuye mwiyo migambwe murimo, mutavuye mwayo mashira hamwe yandi murimo. Byaba biteye isoni. Ariko bwana Samuel, niko naca mvuga nti niko nari kubwira abantu bose dukorana bazari mu yandi mashira hamwe bo muri Etazini, bo muri Australia, Canada n'ahandi, bose bari mu mashira hamwe. Niko naca mvuga, niko naca mbwira nti wowe rero nk'akaroti we rufyira, wewe ko bakumpaye ngo dukorane, inama ya bose kavyemeza ko dukorana, mugabo we kurongoye uri ko mu tuzokorana. Ariko bwana Samuel caca kibi kibazo, nawe rero yavuze ati abantu bose twature muri Kentucky muri mu yandi mashira hamwe, ngo na cane abari muri Dikobo, urumva na cane abari muri Dikobo ngo ntituzokorana ngo mudatanze imihoho mu yandi mashira hamwe, muri mudatanze imihoho muri Dikobo. Wewe uri umurongozi, inama ya bose yagutegetse ivyo ukora, abo bantu si wabatoye, n'inama yabatoye, wewe ubanka nkande, ubasha bukura. Rega harigeze tugiye tumubaza tuti none itegeko wisunga basi, kuko n'abatemera Imana ntibemera igitabo bita Bibiliya, mugabo barafise ikindi gitabo basi bemera, bagira ko nawe reka nico gira, twereke basi igitabo ugira turakibura. Abatemera Kristo barafise Korani, ariko none basi twereke basi ico gitabo nawe wisunga kugira ngo wanke ivyo abandi. Ariko bwana Samuel ntabaciriyemo, uragirizwa kwinjira mu bintu vyinshi cyane muri aya yandi ma association. None tugomba usigurire abakunzi ba diaspora canke abakunzi n'ubuhe burenganzira ufise. Erega iyo umuntu vyamunaniye nta urovyankana. Hanyuma kandi erega ujya mugabo n'umustrategie, urumva intambara yarayifitaniye nabo bari kumwe muri Kentucky. Ariko si wavyidoga wenyene, hari n'abandi ba diaspora. Abo bandi nabo ni nka Burundi.
abo n'abandi babesha gusa baba bagomba guturira. Ndafise ibyo na V8 umusesanguzi yavuze. Zuti nini? No musesanguzi. Ruhunga. Ujya n'umusesanguzi. Yego kandi yizewe. Ariho n'umumenyesha makuru yitwa Fred Dufise. Steve Ruhunga. Umuntu agira ku bintu Steve Ruhunga. Urumva sibo gusa. Oya. Umuntu agira ku bintu Steve Ruhunga avuze. Ariwe V8. Nimba ariwe V8. Mukama wanje. N'ubutamuzi. N'umuntu atazi Steve Ruhunga ninde. Imbere yuko rero muzovuga byinshi. Muzobanze musesangure mbega Steve Ruhunga ninde. Icambere yiyemereye nuko wewe ngo ata contribution azigera akora muri diaspora. Oya ujya sumusesanguzi nivyo avuga ubyumviriza kabita ko mwanya. N'umuntu atamuzi. Nka twebwe ujya n'umwana twareze. N'umwana tuzi cyane twareze mu burongozi bwose muri diaspora muri Etats-Unis kuva kitangura ku murongozi nyene vyagiye birakurikirana rero muzosesangure mega ujya mwene uvyibuka ikintu bita BDUSA ico gihe ari mu bantu yagize uruhara cyane kugira ngo habe injyana ico gihe mugabo nta kindi bari baharanira bwari uburongozi ubwo bifuza gushikako yaraburose none ahegara buronka muga mu nyuma baca bajana mu butungane ahi Burundi mu kintu bita BDUSA baravyibuka baca bajana mu butungane nabo bakorana baca baracanamwe kandi kuko batari basangiye intumbero ujya uramubaza ivya BDUSA iyo vyahereye azokubarira vyahereye mu butungane hagati yabo hanyuma rero kubera ko wewe ivyo avuga n'ivyo akora abafise intumbero intumbero imwe zibiri zitatu zine zitanu mugabo uwo ukurikirana ivyo Steve Ruhunga avuga ngo musesanguzi uwo musesanguzi bamwe ukubwira mwitunga umusesanguzi mwa mwisunze nuko aducukumburira amakuru yaratweretse ukuntu wagiye urakura abantu batandukanye mu buryo butaboneka nawe nane namukuye ahubwo nawe nane namukuye ico gihe abikora kubera gashavu nawe twamukuye ico gihe kubera ko ntivyakunda ariko muvuze ko wamukuye urumva none mwebwe murafise uburenganzira bwo gukura umuntu inde mwebwe aho hari kera cyane mu vya BDUSA hari kera gose cyane naho bihuriye n'uno munsi muri vya diaspora mugabo reka ngaruke kuri ico cyo kuvuga ngo umusesanguzi Ruhunga muzogire ahubwo nzobanze mu musesangure niba mutabishoboye muzofume mumbwira nitani uwundi muntu amusesangura mushire ngaho oye wese Ruhunga ninde yavutse ryari yabayehe akora iki abana nande yikuranje kubahe yakoze ibiki n'ibiki amakosa yakoze muri kahise nayahe ivyo vyose ni iki cyo tuma tumwemera nk'umuhinga cyangwa umusesanguzi yiziki yize amashuri angahe yakoreye he akora iki abayeho gute yatunzwe n'iki mbega abagenzi be ni bande mbega byinshi umusesanguzi rero nandi ndagomba kuba president nandi ndagomba ico nico cyatumye bageze imbere abantu bose uzobaza basubiye muri BDUSA barajyanye birakomera batwarana mu butungane n'ubu twumva umenga harabaye kuremeranira ibibi byinshi bamwe barafungwa abandi bararekugwa abandi numva ngo n'ubu hariho abagifunzwe gukoresha abantu hirya no hino haba ingorane ntibabahemba nivyo rero vya Ruhunga yahavuye arakugwa muri ico kintu cyitwa BDUSA nawe hanyuma araheza arenga imbere y'ubutungane ivyo ndabizi ko ari vyo nawe nyene arabizi imanza aho zagiye turahazi no kuvuga rero ivyo nivyo ngomba kubwira yuko abantu bo muri Etats-Unis nibo bagirageje kuducafuza no kugira ngo image yacu icafure kuko au niveau local muri Etats-Unis byarabananiye byaransi barabigerageje baragwana biranga niho rero harakajagari gusumbya izindi area siho harakajagari washaka ntana kariho hari ipaparazi ivyo mwe mwitanga umusesanguzi n'umwangushi aba ari umwangushi yanguha kugira ngo ateranye abantu avuga amakuru atariyo abantu bayemere kandi kubera ko abarundi batabafise umwanya wo gusesangura baca bavyemera nkuko mwebwe mwamaze kwemera neza yuko Ruhunga oya ntitwavyemeye yaba tuvyemera ntitwatugutumye ko nyakuba mwemeye yuko Ruhunga ngo ari umusesanguzi mukama wanje mwaravyemeye arabemeza bien Ruhunga Steve ariko umengura mutevye ko hari ico mwoba mupfa n'uguma mugarukana
ahubwo ngira ukuri mugira publicity sinkene no kongera kumuvuga ahubwo naho namuvuze uhafute urumva kuko kumuvuga niko kumugira publicity yes rufyiri no kuvuga ivyo rero vyantuzeye nakubwiye vyo muri Etazini niho mba niho nabaye ujya mu tipe rero amaze gutogwa akabona yuko muri dikobu hari benshi bagiyemwo batowe kuko nakubutsa ko hatu ari benshi yaciye abona neza yuko bitakunda yuko ashika kuvya ashaka vyose mu gihe abadikobu barimwo naho rero acagira intambara yo kubatera kugira ngo ashiremwe abandi biye wasanga ntibikunda no mara yarafise umugambo yuwo wo gufata abantu batowe bose akabakuramwo kugira he ikibanza abandi biwiwe bitwa ko abo nabo bamufasha kuko kare yaravye yuko mu matora hazobaho gutorwa hama gashiramwe abiwiwe aca asanga kirugaye abatowe inama ya bose yatoye nabo nyene naho rero aciye atangura gukura bamwe mu batowe ashiramwe abandi acateza induru rero ko atazokorana barya abantu amaze kubona yuko bigiye kuba bikomeye kuko n'umunyepolitike bijya n'umunyepolitike yaciye avuga ati nkavuga ko ndiko ngwana n'aba bantu uno wavyanditse muri commentaire ujya n'umunyepolitike aca avuga ati uyu rero ninavuga ko ndiko ngwana n'aba bato tubana muri Etazini ntibiza gutera induru cyane reka mvuge ko ndiko ngwana na Samuel ninavuga ko ndiko ngwana na Samuel abantu bose baca bavuga bati uyu muntu ariko ararenganya ko tubanze tsabe vyabaye ariko nawe waratinye kuko warahoze jewe n'umurongozi avuga hageze navuze hageze ico gihe hanyuma rero ndavuga nti rero reka jewe nihorere kuko urabizi ubu nyene jewe no koma induru ubu nyene nyene no komira ati ye nabara yagateke abantu bose boza ubwa mbere boshika bakubita bino bintu hasi babafata mwebwe kuko umuntu akomye induru kenshi bavuga ko aba ari wakenewe ubufasha no kuvuga utarabitohoza rero avuze ati jewe ndiko ngwanywa na Samuel urumva yuko ni alerte ikomeye no kuvuga bimwe vyose vyo ngaho ntibabibona abo baca banza kubona uwo hejuru ariwe na murongo ico gihe niho rero yagombye gufata ikibazo gito c'akantu k'igihugu gitoyi mu karere barimwo akigira icisi yose niho rero yaciyagerageza acatangura kugumura abandi nimba atari bangabo katubwira ako kantu gatoyi yashatse gushira hejuru ako yashatse gushira hejuru kuvuga yuko jewe ndiko ndivanga mu mabanga yiwe nta naho vyari bihuriye nta na gato nta hantu na hamwe vyari bihuriye kuko twe dufise amategeko atugenga opera afise amategeko abagenga ikintu cyose kirafise amategeko akigenga wari kuraraba ukuntu atwara aca bishira hejuru oya sije ndabingena atwara hariho abantu bakorana bamuraba ahubwo hana jewe ndafise abo dukorana bandaba bavuga ati uyu mugabo none kwari umushoferi no munsi twahaye vora ariko adutwara iyo twamubwiye kudutwara canke adutwaye hatariho nibo bambwira bati stop urazimiye garuka ku murongo tubandanye canke wagiye hatariho no kuvuga rero niko vyagenze nico gituma rero ibintu vyabaye muri Etazini vyari bifise intumbero igayitse yo gusambura yo gutyoza yo gutemera ibintu vyose vyubatswe no kubita ubuhiri niho avuga ati jewe nta kintu na kimwe c'inyubakwa c'amigambi mwagize nemera biga ntavyo tuzi twaravyumvise mugabo ntavyo tuzi urumva umuntu yigira gugu kandi ibintu vyose abizi abishoboye mugabo kandi mwaramushira no mutunama twose mwakora ni inama ya bose yarimwo ugiye gusesangura no guha nahantu yarimwo naho yasinye ko yemeye ivyo dushitseko mugabo mu nyuma akagenda kabikubita ubuhira ageze imbere kwera abona ati aho ngeze ndabona yuko jewe nkwiye gukora ibishoboka nkigenga aho rero ntivyari gukunda kuko inzego za diaspora kwisi ziri mice intandukanye mugatu urugingo rumwe turumubiri umwe ntushaka kuvuga ngo uravuze ope ntuvuge la diaspora mu bindi bihugu bitandukanye turafise aho duhurira turafise n'indinganizo tugirako mu gihe rero umuntu wese atwara ope yobona yuko amategeko adatomoye arazi ngene vyigwa nko dufise inama ya bose izoba mu kwindwi bace babizana mu nama ya bose tukabihinyanyura ibihugu vyose tukagira indinganizo nshasha ivyo rero bavuga n'ivyavuzwe n'ivyari vyo nico gituma navuze ntiyabo mwita abasesanguzi barabavyonzi nibo baturira nibo bavuga ibinyoma vyinshi kandi rero hajya abantu b'ibinyoma baragoye kuko hakubana n'umubeshi vraiment ufumana n'umurozi ntibabeshe umubeshi arasambura vyoroshe umubeshi araturira umubeshi ariko umurozi uravuga uti uko biri kose turiko turamubona cyangwa turiko turamurondera tumukorere ko tuba tuvuga tuti ebana umurozi wewe uramubona cyangwa utamubonye ubuzi yuko ico azokora cyakozwe akora ikibi mugo umubeshi
arabesha abantu akabereka ko akinyegeza mu kuri ari inyegeza. Bon nizere yuko ivyo vy'amakimbirane yaboneka nk'uko ari amakimbirane hariho umuco wabonetse. Hariho ikibazo nta n'intambara ihari, ico no kubwira gusa ni ibinyene vy'ipararizi vy'abantu mu itabona basesanguza atari bo nakubwiye abo bitwa ngo banyamba ngo mu bitanga ngo V8 mana yanje we kandi arakomeye ngo V8 umuntu wese yemera umuntu ashobora gukurikirana ibintu vyo mu gihugu umuntu yitwa V8 umuntu azumviriza ibintu vya V8 avuga akabyemera ni utamuzi umuzi wese yo kumviriza mukavuga ati reka turondere ukuraho kwavuye mu gihe ibintu avuze yagombye kuboneka kureka urumva ubusesanguza gutanga arabikunda gose kuboneka kuri TV yo utamuhaye ikiganiro honyine nyene aha mu ikiganiro kuri Yaga yoca atangura akarondera ikindi kiganiro kimuha ijambo akabavuga akikorera TV akabavuga neza atuka muratandukanya ko tukurondera imyaka nk'aba abandi bantu bitwa ngo nyamba ari basemerera bacira umuriro gusa baba bakeneye ama views bakeneye abantu babona no kuvuga kugira ngo kurikiranwe urabesha kuko nta kuri bafise nta bintu barimwo bafise niwo bahamagara ati ingo mugira ikiganiro live mu musigure ntibaza ntaruhunga naramwipfuje kenshi ati ujya muntu gabasha no muronka gute ndamusesangurira nanje je nzogerageza ndamurondera kandi bizogenda neza aho ndiyoza ntibikunda abigira ntariho bajya abantu bose bavuga utuntu bajibona babivuga ntariho uzobahamagara uti araje muri kumwe ati araje muvugane agusesangure kuko arakuzi. Yes nyakubahwa tugomba tubandanye n'ikindi cateye ma confusion kukugwa rya atwara orikome Rufyiri ninde yavuze ngo yarakuwe. Yes bavuze yuko yakuwe naho ngo no sinakubwiye wumviriza ivy'ujya muntu umunyakinyoma ntagomba kuvuga nabi mw'izina no mvuga nabi izina ryiwe akwiye mugabo sinyo ngomba kuvuga tugomba rero muduha umuco urumva ngo biboneka nkaho umengo yavuye mu mabanga ariko ngo yarakuwe kugira uvuge yuko umuntu kanaka yarenganijwe uzobanza ubaza ati we warusanzwe wemera iki wari wemera amategeko ya diaspora wari wemera igihugu cawe urimo aha ndavuye nk'akarorero nka bijya aye ujya twahagaritse yemera yavuga ngo jewe ngo muri Amerika ngo nta tegeko ngo nimfata okay basutemera amategeko ya diaspora kwisi yose uremera amategeko y'ico gihugu urimo kuko amashira hamwe yose adaharanira inyungu mu ico gihugu burimo arafise amategeko yagenga no kuvuga we wanse ko twebwe kwisi amategeko akugenga uyahonyanga ayi gihugu basi urimo urayemera kuko ufatwa n'amategeko abiri ya diaspora ndundi n'iryo shira hamwe ryawe mu ico gihugu no kuvuga rero mu mpande zose ntajya aye ntivyari gukunda kuko amategeko yose aramufata wansiri ntaco turarireka dukoreshe basi iryo wemera sinzi ko wumva nshatse kuvuga nico gituma rero navuze nti none umuntu amaze kuba umukristo bamaze ati uremera iri bwirizwa oya basi rero uremera ari yagiwanyu umuntu akaca akoresha ico wewe wemera nawe yarayahakanye nuko rero yose ntayemera usanga hose ntibikunda nico gituma rero haca hafatwa ingingo hisunze igihugu arimwo ico bita rero no profit organization act birakunda ko amategeko yumvikanwa ko agafata n'ingingo kuri uwo muntu rero ntihagire umuntu ababesha ivyo mwumvise byose ni ibinyoma diaspora idasinzira turi ku kivi duhagaze neza twunze ubumwe n'ukuri uzokubwira ngo twaracanyemwe azobaguhenze mugabo uzokubwira ko tudahana aho rero nakantu gakomeye gose rero mu yandi majambo turahana neza cyane twisunze itegeko ariko nyene icubahiro ko umuntu wese yubaha itegeko akarisonera ugomba kudutera ingorane ni ugutemera iryo tegeko ni ugomba kurihonyanga uwo nawe ntitumwemerere urabisubiyemwo uwo ntimumwemerere byo kunda gute tubeho mu kajagari ariko nyene icubahiro tubona ahora hagarara imbere y'abategetsi bagenzi bakabahanura imbere yuko nabakura erega natwe nuko nyene natwe turahanura tukigisha muri Amerika mwaramuhanuye rimwe ahubwo umuntu twahanuye kenshi aruta impanuro yahawe ziruta izo Yesu Kristo yahaye intumwa ziwe twaramuhanuye turasubira ko
incuro nk'ibihumbi turatuma n'intumwa turatuma n'ubuserukizi turarondera abantu turahanura ati yamara reka gutera intambara reka gutera intambara wewe wa mugabo we ni wewe nyene nkweze amarere reka gutera izo nduru twumva uri kuvuga Yesu Kristo twumva uri umukristo hariho nakandi gakuru twumvise yuko warongoye kohari muri Arizona bimwe wa muntu yavuga ngo yarasambutse sinakubwiye ko agomba gusobanya duha umuco iyo nkuru byageze nakubwiye kujya mu huga atari umusesanguzi ujya mu itanu umusesanguzi akeneye ama views akeneye kuboneka akeneye ko yitwa igihangange ruhunga hagarikiraho nyene mumunzanire ujya ariko manzi duhe umuco kuri iyo korale kuko ndamuzi bikwiye amanyanga yiwe yose ndayaza kwivyo yakoze byose ndabizi ibyo avuga ndabizi nahakomoka n'abantu bamwemera ntibokwira na batanu ozana abantu batanu bamuzi neza mugabisi kubera ko ibinyene vya social media baravyemera nsi umusesanguzi siwe kandi azasaba imbabazi arasavye imbabazi je nzobivuga ivyiwe nawe rero uramubwira uti wa mugabo ariko umengo ucigira kagashavu tuvuze kagashavu nanka ko umuntu azimiza erega none bidosigurira ivyo bintu vyakohari n'ibyo ibintu bikomeye yuko tutoreka ngo umuntu ngo azimiza abantu benshi ngo arago wese akarorero kabi kazova kuzimiza abantu n'ikintu kibi cyane ahubwo yozimiza ngo bamutara ho yavuze ngo je narongoye korale ngo yarasambutse mana we jewe korale rego nivyo je ndumuririmbyi ndabo je ndumukatolika ndumuririmbyi nagiye mu makorale menshi guhera mutabira kuza mu Burundi nararongoye imihari katolika naragize ibintu bitari bike byinshi cyane n'ubu ndabisaziye muga korale yose nagiyemo yarateye imbere korale yose narongoye ko narongoye si korale imwe cyangwa zibiri narongoye nyinshi narongoye korale ndi mutabira nararongoye korale Nyabigini Nyanzarake nararongoye korale nari mu barongozi ba korale ku mashuri narabaye umurongozi wa korale muri Etats-Unis kana hose byarangira neza gusa korale yose narongoye yarateye imbere korale yitwa Saint Therese y'Inyabigina urayibaza ahubwo ngenda kuri YouTube uraba indirimbo zabo nziza cyane yarateye imbere aho cyumubwiye ati ahubwo kwakoze kugira promotion amakorale narongoye korale Saint Therese aze gushiramwo uze kukarabasha ugashire ko vraiment korale Saint Therese y'Inyabigina hari ururimbo rwiza indirimbo nziza hari n'ururimbo ndimwo rwo kwifuriza umwaka mushasha abantu ndimwo twaririmbye twakompoje rwiza twateye imbere cyane dufise album zibiri uzogenda uziraba indirimbo zabo nziza gose cyane ucuze hano amavyuzu zikunde ni indirimbo katolika birakabona rero yarabivuze uzokubwira yuko narongoye korali kagenda nabi uwo numubeshi je rero ndi umuntu ngiye mu kintu ndagikomeza nivyo bakubwira ngo ivyo njamwe ngo birasambuka ngo ivyo njamwe nibikomera nivyo bavuze ngo ivyo samwe ngo agiyemwo bica bisambuka none ndakubaza Imana yo nyene ubwayo yavuze ati shetani urangararije tibuka genda ugoregwe kandi ifise urukundo kandi Imana urazi kwikomeye mugaye yaravuze ati aho bigeze ndagutibuye ndagukorora rero abo bose bazwira abo bose bavugira hariya aye basemerera nabantu batibutse